Margarita barankitse nari nababajije akabazo imbere yuko connection igorana sinzi yuko mwoba mukikibuka canke ndakabibutse ku gahombo ndakibuka muduge ndakibajije. kwijambo. Urambwiye ati ntimwashizeko amapine kandi birya uriko urubaka mbega uzobigumiza mu Rwanda. Ico nagomba no kubwira abanyumviriza n'abari mu Rwanda twahunganye, ubwa mbere ho kubona birya bintu biri mu Rwanda biha agateka abarundi ubwa mbere. Baravuga ati ntitwakiriye abantu b'imburakimazi, twakiriye abantu biyumvira ineza ya bose. Hanyuma ikindi dutegerezwa kumenya, murazi ko u Rwanda n'Uburundi vy'ukuri no kuva na kera tumeze nk'amahasa. Tukoze ikintu ciza mu Rwanda, ejo mu gihe turiko turubaka twotaha muhira tuzoba dufise aho turungika abana bacu kugira ayo mashure meza afise programme international IB, hako abana bangara bagenda kure mu za Buraya canke mu za Amerika. Ikindi naco nuko dufise passport imwe ni ya East African Community. Umurundi ari mu Rwanda arafise uburenganzira bwo kudandaza, bwo guteza imbere ibirya bihugu. Yaba tutaronse abantu batakunda bene wabo. Umuntu yagereranije ejo bundi nari nagiye kuraba umuntu wo muri Union Européenne, ishirahamwe rya Burayi, arambwiye ati jewe ngereranije abategetsi b'i Burundi ndabagereranya nk'uwofata umwana w'imyaka 10 akaca amuha ngo adandaze patisserie. Urumva umwana w'imyaka 10 azoca atangura gutumira abo bangana batangure kubirya babisakura iyo mikate yose, ivyo bisuguti n'ibiki. Nabo ntibariko bariyumvira igihugu. U Rwanda rwaraduhaye akarorero kw'ingene amakungu yose aza ashaka kuja kuraba urwo Rwanda ngene baronse abayobozi baruteza imbere. Twebwe rero twubatse ibintu mu Rwanda tukaba turababanyi nibakuraho zirya mpome bashizeho, tuzoshobora gusumira hafi, tuzoshobora kwigira hafi. Imyuga iri Mahama, mbe murazi ko Imahama ujabutse Akagera ushika Iruzo mu minota 30 muri province ya Muyinga, nako ubu ni Buhumuza. Urazi ko ibiriko birakorwa bitegura kazoza k'i Burundi. Barya abana bariko bariga imyuga, yize kaminuza akaba umugoronome, ingenieur agronome, niyataha azoteza imbere, azomenya uburimyi, ateza imbere igihugu ciwe Uburundi. Urya yize ivy'ukubaka yafashijwe na Maison Shalom azotaha yubake igihugu. Urya yize ubuvuzi azogenda afashe kuvura abarundi. Urya yize ubwigisha tuzoronka abigisha beza. Ahubwo nciye mboneraho guhamagara abarundi ngo mudufashe barya abana dufise bige batera imbere, kuko nibo kazoza ku Burundi. Nayo ubundi nitwicara tukanihira tuzotaha twaragwaye badushikiza kwa Rojanti. Ubu rero nituje hamwe, ahubwo ufise uburyo bwose ugire aze afashe, agende za Tanzania Induta, agende Imbarara, agende na Kivara, agende Rusenda, agende ahantu hose ati reka twubake ingene ejo Uburundi buzoza. Rero ivyo ndiko ndakora mu Rwanda vyerekana ishusho twiyumvira rya kazoza k'igihugu cacu, kuko niyo ndayita pepiniere, naho dufise ingemwe tuzobatura tugatwara gutera mu Burundi. Nimugire ubwoba
ngo ivyo bintu noneho tuzobisangira kuko turi amahasa, u Rwanda n'Uburundi twamye turi amahasa. ego Margaret barankitse tumugifite ijambo nyene uno munsi umuntu aravye ivyo mwari mwarakoze mu Burundi abana mwashoboye gufasha bakiga bakagera mu bigero mbere bakanakora uno munsi muriko murabikora mu Rwanda ku bugero rushimishije. Mwabivuze gatoye ariko hariho abarundi benshi bashobora gushikira bafise uburyo kandi bashobora no kubikora. Uno munsi mwebwe mufatiye ku karorero k'iwanyu abarundi mwobacira umugani uyuhe mwobarya akara kaye kugira ngo ugwaruka uno munsi gwa ntaho nikora canke badashoboye kwiga ngo bagere kure canke bakabura ikibafasha kugira ngo bashobore kugira ico birengeje mu buzima bagira umwuga canke bashobore kubandanya amashuri. Uno munsi abo barundi babishoboye bashoboye no gushikira abafasha mwebwe mwobatera akamo akahe? Nama urakoze yari nama mvuga nti ntawusomera abandi bavuza induru, burya ni utazitiye uronegwa. Uruzitiro rwiza rwo kugira ngo abana bacu ntituzorinde kwama tubaherekeza tubaha ababacungera aho biga, twokwiyumvira kugira ngo amahoro asesekare mu Burundi nuko uwo mwana ntaho nikora nawe yobona ko umubabaye. Noneho jewe ubimbajije ku munsi w'Imana, ni Imana yaraduhaye akarorero keza mu kwigira umuntu ngo natwe atuhe ubumana. Nitwiyumvire rero abo barundi bose ndababwira, hariho igihe yari nibaza ko ari Ronald yambajije ico kibazo nyene ati wobwira iki abarundi? Nimwiyumvire abarundi kumure bari na hanze bafise uburyo, iyumvire umurundi wese yovuga ati jewe ku kwezi nzotanga idolari ndayishira iruhande yo gushobora gufasha umwana ari imbarara canke na kivara. Dukoranije abarundi bari mu Bubirigi, sindabazi igitigiri mugabo ndazi neza ko barenga 500. Ibaze rero dufise ayo mafaranga arashobora gufasha abarundi bari muri Canada, abarundi bari mu Budage, abarundi bari muri Etazi, bakavuga ati reka narigeze kugira karakarorero keza igihe abanyarwanda babaciriye ibihano bakaca bagira $1 gutanga idolari imwe ku munyarwanda wese ari hanze ku gaciro kabo, niko bavyita agaciro kabo. Narigeze mu gihe ca Covid kubwira abarundi nti tugire tutange tuguruze konti yitwa agateka kacu, hanyuma umwe wese atange udufaranga kugira ngo abarundi bahunze abo batakaje akazi kuko badashobora gusohoka bari i Kigali canke i Butare canke ahandi hose turonke udufaranga two kumuramira. Ubu rero intera kamo ndababwira ntawe usomera abandi bavuza induru, kandi nivyo ntawe ushobora gufasha ngo yamaze kwimara ubukene. Mugabo urashobora gutubika umukanda rimwe kumbure mumbabarire ko abarundi dukunda muhava musubira kumbwira ngo ndakara cane. Urumva urashobora kuba unywa amacupa 6 ya Heineken, uvuze ati jewe ubu nihaye kunywa 5, rimwe ndarihebere umwana nzokwigisha, kandi ashaka akamufata akamenya izina ntabirungikire ishirahamwe kuko kenshi baca batwambika ibara ngo twabaririye amahera, bakadusaba ati duha izina ry'umwana. Jewe uwo mwana ndamwititse, nahora nywa ibi ngira ngabanye, canke nahora fata no mu vyo kurya ngira ngabanye kumure mu gitondo. Wosanga igihugu cacu abarundi bangaye tushobora tuhagira iparadizo. Turafise akarorero keza urabona mvuka mu Ruyigi niho abanyarwanda b'impunzi bari benshi,
nahora ndabumva baririmba ngo tuzocubaka tukigire iparadizo, ntibari bazi ko bazotaha nabo nyene, mugabo no mu buhungiro bari bazi ko bazokubaka igihugu cabo bakakigira iparadizo. Ntibakigize iparadizo batashe, batanguye bakiri mu buhungiro begeranya udufaranga baragira ishure Saint Albert, abanyarwanda barafashanya, usanga mu nzu imwe kumura bava mu Ngagara, murabizi usanga twarabaza mbega barya bose baraye hehe, barya bava mu wasanga muryamika mu muryango. Je nabona mu Ruyigi abantu batunze abana bava imishiha kugira ngo bashobore kwiga, wasanga nico gituma uno munsi u Rwanda ntirusa kurya kubera waseye mu mitima y'abanyarwanda bagumye biyumvira ingene bazocubaka, n'amazina bari baramaze kuyiyumvira bakiri mu buhungiro. Twebwe rero tukiri mu buhungiro aco twiyumvira ngo cenguye ngo vyaramvuye ku mutima. Hariyo Abarundi duhura ngo jewe ngo ntusubira kubimbwira ngo narabivuyemo, ntushobora kubivamwo. Turafise ibwirizwa rikuru, ibwirizwa rigira kane, igihugu uragipfira ukakigwanira. Ugwaniye umwana w'umurundi w'impunzi canke uwushonje canke uwugwaye, uba ugwaniye kwejo igihugu cakwibarutse kizoca ibibatsi. Mumbabarire rero, ndabateye akamo, n'akamo k'umuntu ari mu zabukuru. Urabona si benshi, jewe mfise n'akarorero bashikana imyaka nk'iyo nshikanye, ndabibona i Kigali, abo twirirwa turahamba bakiri bato kundusha, nkaca numva nireka mbe nasemerera, yemwe muvyumve ko natanguye gusaza, naho mu mutima wanje numva mengo mfise imyaka 18, mugabo ndakuze. Reka rero nsiga umugani mwiza wo kuvuga ati yari yatubwiye, ntimuzovuge ngo ya ntavyo yatubwiye. Mwebwe munyumva mwumve ko ndabibabwiye, muhere uno munsi mutubike umukanda, kumbure ko ari kuw'Imana. Abahora banywa 6 banywe 5, abahora bafata mushikaki 4 barye 3. Hanyuma rero tugire novuga ngo ikiyo konde yitwa agateka kacu, maze natwe tuzocubake tukigira iparadizo. Murakoze neza. Ego, Margarita Barankitse, turumva ko mufise ivyizigiro vyo kuzotaha, ariko twibutse bariko baradukurikira ko muri mu bantu 34 bakiri ku imitahe mu Burundi mwakiriwe n'imanza. Mbega icizere mufise cyo gutaha gifatiye kuki? Hari ico mwaba muriko murakora? Mufise imigambi miki yakazoza ku Burundi muciye mu nzira izihe zibizeza ko muzosubira vuba gukorera mu Burundi? Kumbure sinzi ko Margarita Baranki. Ego, ndabumva ubu, ngira mwo kwishura ijwi ryari ryagiye. Kumbure sinzi ko Margarita Barankitse muriko muranyumva, ngira mwo kugura akamikro ntituriko turabumva Margarita Barankitse. Sinzi ikibazo kumbure yagize, reka twe turagaruka. Muranyumva Margarita Barankitse? ngira ntariko aratwumva Jules, nyatwanza tukagaruka kuri Pacifique nazwe, hanyuma turaza gusubira ndabona umenga ariko aragaruka, sinzi ko ariko aratwumva. Kumbure ko nibaza ko yabandanije avuga ariko tutariko turamwumva. Ego, Ariko ndabona ngira aragaruka mu kanya, sinzi ko ariko aratwumva. Ndabona mikro yara yuguruye ariko agerageza kuvuga ariko nituko turamwumva. Pacifique nazwe, akabazo ni nkako nariko ndabaza Margarita Barankitse, nakabazo kumbure kerekeye impunzi zose, kerekeye amashirahamwe, kerekeye abarundi bose bangajwe. Mbega mu mashirahamwe kiretse kubandanya mukora ibikorwa, hari ikintu kiboneka mwa muriko murakora cyo tuma mwizera yuko ejo canke hirya ejo muzosubira gukorera i Burundi? Ivyo vyerekeye Ikigomezo, Shalom, vyerekeye na Fokode.
nari numvise umenga yuko avuga ko yoba ashoboye kugaruka sinzi. ego yaragarutse mu kanya ngira ngo muratwumva Margarita barankitse nibaza ko ataragaruka neza ngira niba twumva yosohoka kongera kuza gushasha kugira ngo bimukundire ngira muba murishura Pacifique natwe Ego dufatire nk'akarero gatoyi ku byo Margarita barankitse yarahejeje kuvuga nko ku kibazo cerekeye abanyarwanda. Abanyarwanda murazi ko birukanywe mu gihugu cyabo guhera mu 1959 hanyuma hakaza kubaho nk'urugamba rwabo rwa gisirikare rwatumye bahava banagaruka guhera mu 90 inyuma y'imyaka 30 ariko uwo kwihenda n'uwo kwibaza ko icatumye bagaruka ari uko mu 90 bafashe ibigwanisho. Ntabwo ari ico. Ikintu gituma bagaruka ubwa mbere ni ingene biyubatse muri iyo myaka yose y'imbere yuko barinda bagira naho bashobora gufata n'ivyo bigwanisho. Ni iki yavuze ingene bakoze biyubaka kugira ngo baze banatahe bafise ubwenge, ari incabwenge, ari bazima. Niki nuko kuguma na iyo ntumbero ko igihugu cyabo ateza kukigarukamwo. Hanyuma rero igihe kigeze ibishoboka birakogwa. Hari bamwe mu bari barahunze mu myaka 30 bamwe baza barapfuye batabonye ivyo vyakurikiye, ariko ivyo vyakurikiye vyashobotse kubera ko bamwe muri abo baza barapfuye hari ico bari bagumye bakora, akariro kagumyeho kavyaye ivyo vyakurikiye. Na twebwe igikorwa cy'amashirahamwe yigenga nk'iki ibi twebwe dukora mu mashirahamwe yigenga bigumizaho ako kariro. Hariho abatwumviriza ukumva bagira bati mwebwe muravuga gusa. Kumbura urundi yoza kubwira Margarita ati wewe ni vyiza urakora ibyo gusomesha abana mugabo ivyo sivyo bizodukiza. Uwundi ahagira ati wewe uratubwira abanyuruzwa urerekana ibintu mu gihugu uko bimeze ariko ivyo sivyo bizodukiza. Uwundi gutyo uja kuraba bamwe bose ibisata bariko barakoreramwo umuntu yabagira ati ivyo ntibizodukiza. Mundi yoza kubwira abamenyesha makuru tumwe mwishinga kuvuga makuru gusa ivyo ntibizodukiza. Ariko buriya umutima uzodukiza tubanza kubaka ubu hamwe ibindi byose vyoba bihagaze n'uwo mutima wobura aho ushamikira. Ko ushobora kuvuza abantu abavuza, ko ushobora gusomesha abana abasomesha, ko ushobora gusemerera akibutsa igihugu uko kimeze, uko cyategerezwa kumera, uko ibintu biteza kugenda, abibandanya maze umutima w'igihugu ukaguma mu bantu. Ako niko kariro kaguma gashusha wa mutima wo gukunda igihugu kazogera ku rugero rwaho bishikaho igihugu giheza kikabohorwa. Rero amashirahamwe yigenga akora nk'amashirahamwe yigenga. Amashirahamwe aharanya agataka muntu ntahinduka mu gikorwa cyayo kiguma ari ico. Mugabe ico nyene ariko arakora burya nico nyene kivomera iyo ntumbero izotuma Uburundi bukira. Inzira bizocamwo niyihe ntuyimbaze ngo ndaza unoshobora gupfumura ubunyene. Nimba bizogeraho abatwara baremerwa bakemera kuvugana n'abari hanze, nimba ari uko bamwe bavuga ati tuzoba twafashe umuhe tugasanga harabayeho umuhari w'igihugu bohoza igihugu, nimba sinshobora kubitora ubunyene ngo bizofata ngo igihugu uzogikiza ngo bizokira ngo vyaciye aha. Ariko ico nemeza nuko ibi byose turiko turakora bivomera iyo mpemu nyene izovyara ko igihugu gitinda kigakira. Mbere novuga ntubuho biranatangaje kurushaho mu gihe ca kera kuba turi impunzi ugasanga tuvuga dufise ijwi ryumvirizwa no mu gihugu nyene, ukisanga n'abari mu gihugu bagera aho bavuga bati uza kudutabara ni wa wundi ari impunzi. Hari n'igihe iyo bariko baratuvugisha wumva umenga baribagira nuko turi impunzi, ukumva badusaba ngo nituvugire leta ngo mwebwe ngo ibintu muvuga ngo birahengamye, ngo ibintu muvuga ngo mwateza kuba mwavuze n'ivyiza ngo vya leta y'u Burundi mwadabijora. Ndebe muribuka yuko ivyo bintu muriko mubibwira impunzi, muriko musaba impunzi ko iza kuvugira uriko arondera kwica umutwe. Nama nabisubiyemo kenshi. Rero baranibagira iyo babonye ivyo turiko turakora, baranibagira ko turi impunzi ku buryo badusaba kumengo
twoba abanyagihugu basanzwe nk'uko twaba turi mu Burundi dufise leta ikorera abarundi bose bakibagira ko dufise leta yahize kutwica iturondera iyo turi hose ngo itwice sino heza rino jambo ntagarutse kuciyumvira agiye kuvuga kirakomeye gose hariho abahora bantelefona mu bari hanze bakambwira ngo twebwe ngo twahora dufashe imihari yafashe ibigwanisho twahora dufashe iki ngo ariko ubu twararengewe ntitukibone uwo twofasha nico twokora ngo ubu twarahevye ngo twibereye uko bahora babintelefona bakabimbwira ni kenshi impanda babwira nk'ikinye navuze impanda babwira ntibasi nimba ufise umutima vy'ukuri wo gufasha igihugu no gukiza Uburundi raba yuko atamwana yiga imahama atariko ariga raba ko atawuri induta atiga raba ko atawuri na kivara atiga rabaza muri Kenya baza muri Malawi muri Zambia ufata uwo mwana umwishinge ukora ico conyene buryo uzobukoze ikintu gikomeye nababwiye ntidufate u Rwanda abatari baki bafashe ko akarorero President Paul Kagame yahunze afise imyaka ingahe yari afise imyaka 3 canke 4 nimba ntibeshi kumbure uwo bafise ico yakoze kugira aje mu ishuri akiri ko arariha iryo shure arashobora kuba atabona uwo mwanya nyene ko ariko arakiza u Rwanda mugabo uyu munsi yamubonye ari arongoye u Rwanda karutwara kujya rutwara aravuga ati bwa bundi ni jewe na contribute kugira ujya Rwanda rukire rero nama nabwiye benshi fata akakanya ujya mwana w'impunzi ukamenya ko ataja mu ishuri ukamenya ko atagira ico yambara ukamenya ko arara adafunguye fata ico conyene nimba ibindi byose wofasha warabibuze baguha izina ry'umwana umumenye nimba ari umwe nimba ari babiri nimba ari batatu ubarihira ayo mashuri bishinge gushika baze bayamare ntavyuzi ko ujya mwana atari we nyene azoba ari perezida w'u Burundi agahindura kijya gihugu nanje nje gushimangira ino jambo Margarita yarahereje ko igihe yariko aravuga murakoze ego sinzi ko Margarita baranyita sinzi ko mwagarutse muriko muratwumva ego ivyuma ntibisezerana sinzi uguma ngira n'ibifaro byo mu Ruyigi numvise mwizera Imana ngira ntimwizera ibifaro biza biraza inabi neza biza biragwana mugabo ineza n'itsinda ego nawe bajije akabazo sinzi ko mukishura kugira ngo mukanya tuje mu gice cya kabiri cya kino kiganiro akabazo mwambajije ego mwaciye mugenda mutarakishura nariko ndababaza nti muri ku mutahe muri ku rutonde rw'abantu 34 barondegwa n'ubutegetsi baciriwe imanza mbere banyazwe n'utwaba ariko numvise muvuga yuko mufise ibyizigiro birenze yuko umwanya n'umwanya muzotaha mutashe aho mushika mu rubanza rwakiriwe abo bantu hari uko mudafise uburenganzira bwo gukora imyaka 50 muzoca bigenda gute ivyo vyizigiro mufise mubifise bifatiye kuki jewe kubera ubukirisu ndabivuga kandi urazi ko wasomye kijya gitabo ca mbere casohotse mu 2005 nkavuga nti inabi ntizo kwigera igira inzigo nizo la haine n'aura jamais le dernier mot inzigo nizo kwigera igira ijambo rya nyuma rero kandi na Gandhi yavuze ati abantu batwaza igikenye hari igihe biyumvira ko bobo batazokwigera batsindwa ariko impera n'imperuka barahava bagatsindwa uvyitegereje Jiribere ukabona igihugu cacu ingene kimeze kikeneye abarundi ko bahaguruka jewe nibavuga ko ndabagumuye j'assume ntibikunda ko bibandanya none ubu bibandanye nta karibira abantu barashonje wabonye abana bicara hasi mu ishure amaprizo yuzuye abantu ntibafise ico babagaburira ibintu byose ubona ko abarundi bari mu gahinda kagoye umwanya n'umwanya abantu ntibazo kwemera kuguma bagowe nk'uko
urabona n'ikiro c'ibiharage kuko mbandanya ngaburira abana nta muvyeyi niyo boba bari i Burundi barantakambira mugabo uravye ko ikiro c'itomati cogera ku bihumbi 9 vy'amarundi none mubona ko abarundi bashobora kubandanya banumye kandi noneho ugira twebwe twariye ubumera bw'Imana. Imana erega niyo se Burundi niyo yaduhaye igihugu nka kirya nishobora ko kubona amosozi agahinda nkako bitebe bitebuke kandi turataha nivyo mbwira abarundi ikizotubuza gutaha ni injyane yacu igihe ntituje hamwe rero je nibaza ngo turi mu gutaha kuko ndabona ngubu none nimwantumiye ndabona abantu isinzi bariko baratwumviriza n'abatagira nuko banyotewe ayo mahoro turanyotewe amahoro kandi noneho twarayagwaniye ineza izokwama itsinda inabi. Ku bwanyu ni kubera iki mu bivugwa mu Burundi muri politike twumva bavuga imbono ikibazo c'impunzi ntikigera kivugwa kwemera ko hari ikibazo ca politike ntibivugwa burya uja gukira ingwara arayirata ku bwanyu nimba uno musi ataco binona ico kibazo ataco kibabwiye mubona bizohava bigafata inzira inyuma y'imyaka 10 mufise ivyo vyizigiro? Jewe rumva no musi ni kuw'Imana mfise ngaha nibi novuga na Bibiliya nico kigwanisho ruhonyanganda abana bama bambwireyo babonye mfise misere uraraba mu bisomwa baravuga ati bararongora baragira imisi mikuru bagirane gushikaho isegenya itera nowe akaba ari we yashoboye gukiza koko Israel kuko abantu erega uza gukira ingwara arayirata uko nyene ubivuga nayo ubundi irabahitana kuko bo nyene nibo bariko barajyana hari umuntu yagereranije ariko aravuga ati isenene iyo bazishize mu ipano bashizemo amavuta imbere yuko zipfa zitangura kuryana usanga ziriko ziraryana none wewe ntubibona agaciriberi ko bo nyene bariko barajyana twebwe ntitwonezerwa nk'uko bajyana mugabo bitwereka ko bo nyene iyo nabi bifuriza batamenya yuko twebwe natwe dufise agateka ko gutaha bo nyene bariko barabibona ivya mbere ingaruka mbi zigaruka iwabo reka rero ntitusamazwe n'inabi iriko iraba twebwe tusamazwe novuga ngo iki dutanga inguvu y'umwizero ko nzi neza ko benshi mumba ariko barankurikira bafise ukwemera kandi benshi bafise n'impapuro novuga ngo iki amadiplome yo gushobora kubaka igihugu reka rero aho gutangura kujyana dutangura gusubiranamwo tuje hamwe ntitumere nk'izo senene ziri mu ipano kandi zigira zipfe muga zigatangura kujyana uzoza ubona n'uno munsi n'ejo dushoboye gutaha kuko umwizero mfise kera wasanga amakambi y'impunzi urabona hariho kera hariho vocabulaire nko 96 ngo les camps de déplacés mubibona hakaba ari abatutsi bonyene hanyuma tukagira abandi les camps de réfugiés hakaba harimwo ugiye muri Tanzania ari abahutu bonyene nukuri barakoze aba CNDD-FDD batweretse ko ingorane y'u Burundi atari ingorane y'amoko ni ingorane y'intwaro mbi none rero je nibaza ngo turi mu gukira kuko ugiye imahama ubonye ubwo rwaruka ruvanze hariho umwizero.
Ego, mu kanya turatandukira igice cya kabiri cya kino kiganiro, ariko imbere y'uko duha ijambo bariko batwumviriza, nagomba sabe mugenzi wanje Alice Hakizimana yibutse amategeko agenga kino kiganiro ku bijanye no kubaza canke kunganira abatumire. Ego be Ejiberi urakoze twibutsa ariko badukurikirana ko bino biganiro icuno munsi nkuko vyama bigenda mu bindi biganiro kiza kuba gifise amategeko ngenderwa ko adufasha kugira ngo guhanahana ijambo vyorohe kandi tubigire mu mutekano. Icambere tuza gushimikirako nuko ibibazo biza kubazwa uza gufata ijambo wese aze kubaza ikibazo canke yunganire kuri ibi turiko turavugana ko uno musi ni ukuvuga ngo naho umuntu yoba afise ikindi kibazo abaza abatumire uno musi kitajanye n'ivyo turiko turavuga ko uno musi akibangire azokibaza hanyuma kugira ngo abenshi bashobore kuronka amahirwe yo kubaza ibibazo canke guterera kuri kino kiganiro turiko turagira uno musi. Ikindi tuza gushimikirako nuko uwuza gufata ijambo aze kubahiriza umwanya, ni ukuvuga ngo twese tugerageze gufata iminota iri hagati y'itatu n'itanu kugira ngo tubaze ikibazo cacu canke dushobore duterera muri kino kiganiro. Ikindi twama dushimikirako kandi gikomeye nuko twogerageza tukabaza mu buryo bw'ubugwaneza, dukoresha amajambo yubaka, ntiduterane amajambo canke ngo dutukane, gutyo vyorohe kugira ngo intererano zishobore kugira ico zifashije. Kandi rero ikindi tuza gushimikirako nuko uwifuza guterera agire ko avuga izina ry'umutumire yoba yerekejeko ikibazo kugira ngo vyorohere abatumire nabo nyene gukurikirana ibibazo biriko birabazwa kandi bashobore kuvyishura mu rutonde. Ngira ngo Gilbert nivyo tuza gushimikirako ahakuru. Murakoze Alice, reka twakire umunywanyi mu basavye amajambo bwa mbere ni Pamela, haraza gukurikira Kaneza Diane na Bizoba. Ngira nimba muriko muratwumva Pamela mwokugurura micro nimba ari kibazo canke ari intererano mufise. Mwiriwe nimba muriko muranyumva canke mwaramutse bituwe naho muherereye. Yego yambo cyane Gilbert ndaramukije cyane rwose ndayambiriye Magi baranyetse Imana yaduhezagije umuvyeyi nkamwe Oma nukuri nukuyishima kandi tuyisaba ibakomeze murambe cyane na Pacifique nyine nahazwe mwese muri abantu turabira ko nk'ikirore Uburundi bwahezagijwe. Je nagomba ndabisabire mwebwe babiri Oma na Pacifique nyine nahazwe mu ducapire ubundi Burundi mutubarire ati mbega mu minsi iza twatashe mwebwe muharavye dufise igihugu ciza tuzoba tubayeho gute, mudusangize indoto yanyu mugire ko munatubarire ikintu ca mbere mwumva mushaka kuzokora mushitse Burundi, ikintu mukumbuye ego n'ukungene mubona ubutaha kwanyu. Murakoze. Sinzi ko Pamela mwari mwarangije akabazo ariko numva ijwi ryanyu ryagiye. Nari narangije ndashima no kuri kino kiganiro, je ndi mu munezero ntangere no kuba ndiko ndumva Oma ndanamusaba azohora agaruka kenshi dusangize ahakura inguvu adukomeze twese kugira ngo dushobore gutahura ko bikenewe yuko tubohora igihugu cacu tugataha. Murakoze no kubahiriza umwanya. Reka twakire uwa kabiri ni Diane Kaneza. Diane nimba muriko muratwumva mwiriwe. Mubabarire ahantu hari rwamo bana muri pa jeri cyose ndagerageza cyose yatumye gufatana na Diane parce que ndashaka kumubwiza umunsi wose parce que afite experience nyinshi yaha abarundi mu bihande byose. Et en plus de cela, uno musi naryohewe parce que ndakwiye nje ndi muri space ndagerageza kuraba abantu bari muri space Madame Chancel nabonye Desire Manira Kigali muri Payesh, donc ndabona yuko
abantu begereye urwaruka rw'uburundi nabo nyene iyo hari madamu barangitse baza ndazi ko harabaza mu yandi masipesi mugabo spesifimaho muri uyu mwanya ndabikunda uti kubera iki ndabikunda je sinzi ndaza kugira une question ya Marguerite mugabo ndaza no kugira ico mvuze ko abo bantu shizemo navuze sivyo ikintu nashaka kuvuga kuri abantu babiri bishizemo barimo barakora umwe ariko arakora akazi ko gukora akazi kokoze constitution y'Uburundi sivyo nko gufasha abana kugira baronke intebe kandi nabonye ko n'abakristo benshi bamufasha no kandi baradusaba natwe ko twafasha muri ako kazi arimo arakora kuri kageje bikava mugabo ikibazo rero kije kuri Madame Marguerite ni umupfasoni yamye ari mu gufasha abarundi ataravye aho bahari muri uru rugendo rwa opposition hari induru nyinshi muri iyi minsi nashaka atubwire vraiment yuko yodufasha tukaba nk'umubyeyi tukaba une seule personne muri opposition turimo murakoze cyane reka twakire Semerera nimba muri ko muratwumva sinzi ko izina narisomye neza mwiriwe nimba mutwumva mwoduza ijwi kugira dushobore kumvikana canke twumva icyiyumviro mugomba kubaza canke kunganira abatumire kwari nko kubaza sinzi ko mubaze ikimwe nashaka kubaza Margarite Magi ndibuka mu myaka yahera igihe twari mu abapolisi ko barumvikana hariho ishirahamwe ry'abakristo bita Sant'Egidio nibaza mu Butaliyano batanguye nko kwamorosa ibintu vy'amanegociation hoba hari ibintu nk'ivyo biriko biraba ubu canke bo begereye abo bantu bakunze gufasha ibintu nk'ivyo barashobora gukumbure kumera nk'abamorosa canke nk'abinginga abantu hirya no hino bakaraba ko bogerageza kugondoza irya ntwari igatangura kumvikana n'abantu kugira ngo kumbure ibintu ntibazoze kumvikana ko ibintu bimaze kononeka gusumba uko biri ubu ico nico kibazo hanini agomba kumubaza kumbe ikindi kijanye nk'ico yoba yaragerageje ko nka je uko nibaza nazo yuko kenshi na kenshi ushobora kwitanga umuntu yoba yaragerageje kubaza irya leta ko yomweza nubwo kumva ata kinini bimutwaye bashaka ko babikoze abantu b'abasirikare bakora ibintu giturumbuka yaragerageje gusaba ko bomweza akagerageza no gusumuvinga amarorasiyo bakasura akamera neza umwe anteore ntibamwita umuntu w'umwanzi w'uburundi kandi nawe nyine akumva ko nubwo atoba ari sekize canke yoba afise abandi yifuza gutaha ko n'abatashe mugabo akumva yuko igihe cyose atashe umuryango uruguruye n'ivyo bintu bibiri murakoze cyane Semerera ngira abandi mwobangira tubanze tugaruke ku batumire bishure utubazo ndahera kuri Margarita Barankitse ngira mwumvise utubazo Pamela abajije Diane Kaneza no Semerera mwo kwishura ngira Pacifique nawe araheza yishure utwo yumvise ba mutumberejeko mwumbabarira ivya Pamela sinashoboye kuvyumva byari vyagiye ibifaro vyasubiye kugaruka ku mashini mugabo unsubiriyemwo ya Pamela kugenda yumve ni ya Diane kumbure ko bakiri ku murongo reka simpave ikibazo cyawe ndagihindukiza Pamela mwotumbereza akabazo mwamubajije akakumva nijwi ryanyu yambi cyane gose oma amahoro n'ukuri jewe nabashimiye cyane gose kuza kuri kino kiganiro
ndavuga nti muri Cirore n'ukuri muri Imana yaraduhezagije kugira umuvyeyi nkamwe. Nariko ndababaza ati mbega Burundi nibwabohoka nagomba muducapire ishusho mubona y'ubundi Burundi tuzotahamwo tuzokubaka, mugire ko munatubarira ati mbega umunsi twatashe ikintu ca mbere mwumva mukumbuye cane gose mwifuza kuzobona i Burundi n'igiki. Hanyuma murakoze cyane Pamela. ego murakoze. Ego Eh, ngira akabazo mwakumvise eh, Margarita barangitse. Ego jewe ndamushimiye Pamela, urumva ko yamarikara yaranyambira, nagira ndamubwiye ko ndi ruhande yiwe niyashaka azoze kunyambira hafi kuko ndi muri Canada nagiye kuraba abana, ndi hafi yiwe. Ishusho Pamela jewe n'abarundi babimenye, nabivuze mu ntango mpaguruka muri Gitugutu 1993, nahagurutse kugira ntihagire n'umwe ansonzana, ntihagire n'umwe andembana, ntihagire n'umwe anjujutana. Nashaka rero igihugu ata muntu n'umwe aremba ajuta canke bangaza. Ishusho rero ry'igihugu ciza, umwe wese yidegemvya, ashobora gusoroma utwo yarimye batariko baramusunagiza, ashobora kuronka ico ashira agaburira abana biwe, ashobora kuronka aho yivuza. Niryo shusho nshaka ku gihugu canyibarutse, igihugu kirimwo ubuntu n'iteka n'urukundo. Diana sinzi nawe ko yonsubiriramwo akabazo. harimwo nuko ikintu mukumbuye i Burundi ca mbere mwifuza umunsi mwatashe n'igiki? Ico nkumbuye nawe nkumbuye nyene umuvyeyi wanje Burundi, ndashaka gutaha nkashobora nanje ego kubona ivyiza, nkabona ibibondo vyanje nasizeyo, nkabona kandi nkashobora gutaha iwacu i Nyamutobo, nkashobora nanje kubaho ntarangaguzwa, nkagira nanje izina nka kurya baturamutse bavuga ati gira iyuja n'iyuva, gira so na so wanyu. Ndakumbuye iwacu, ndakumbuye igihugu canyibarutse, nzonezerwa nzotamba ntarike. Muhora munyumva ko n'ururirimbo naruvuze ngo nzogenda nishongoye, ngo nje nishongora mana yanje, nje kugushimira kuko unsubije iteka. Nzogira nka kurya Miriyamu na Moise. Miriyamu hakurya ya Mer Rouge yateye akaririmbo akavuga ati chantez au Seigneur car il a fait des merveilles. Izo merveilles rero z'i Burundi ndazirota ijoro n'umutaga, ndashaka gutaha iwacu musubire aho nataye uruzogi. ego Diane ngira mwofata umunota umwe mukibutsa akabazo mwari mwabajije. Okay, nagatagiye ndamushimira madamu barangije na bamwe mwese muri iki kiganiro. Nico sinamandyoheza madamu Magi ariko adusigurira ibintu yaciyemo, kuko ibiseke byama bidufasha kuzomenya imibereho y'ibintu byinshi mu buzima apanga igihugu cacu. Jewe ikibazo ca mbere sintigara ikibazo, nariko kutabona mvuga nti naryohewe no kubona umuntu nka Chancel, n'umuntu nka Manirakiza bariko barakora ibitumbura bari muri kiganiro, kuko nabo nyene mba numva umenga baje gutora intererano ya Magi. Mais la question jewe ngaha ndimo ni question ya ntuzeye, ni question yuko nashaka kubaza ko mbona muri
muzi neza n'abantu benshi bari muri opposition nashaka kubaza ese nk'izi nduru zose ziriko ziraba nk'umubyeyi nta kuntu kandi ukaba mubuzi abantu benshi nta kuntu umuntu yagufasha nkawe nk'umubyeyi ugakorana n'abana kugira izi nduru zirimwo zihere. Murakoze. induru mugombye kuvuga n'izihe Diane? Murabizi nawe ndavuga abantu bagapfuye kisi mwarabibonye byose ntabwo mbwiriza kuzisubiramo kugira ngo zisubire zitere izindi nduru parce icyo mvuze cyose kigira sport tank mugabo murabizi. Murakoze. Yego, ngira mwatahuye, sinzi ko mwatahuye akabazo yabajije Diane Margarita Barankitse. Sindagatahura neza mugabo urazi abarundi bavugira ngo novuga ngo mbwire gito canje gito c'uwundi yumvireho. Mugabo ngira nishure ndababwire ko burya iyo abantu batase ntutegerezwa kuja hejuru ngo nakoze ibi ngo ndakoranya biriya. Kandi umuvyeyi ko yanyise umuvyeyi ntavugira ibintu ku nsamirizi canke ngo avuge iyo hariho abana biwe batase ntibitegerezwa kumenyekana ivyo yakoze. Mugabo nta na rimwe ntazosoboka ngo mbwire umuntu iyo batase n'uwundi ngo ndabimubwire turi babiri. Ntibitegerezwa gukoranya inama ngo nakoranije ngo ngira nshira ngo abana hamwe. Kandi noneho witwa umuvyeyi ibintu ntibitegerezwa kumenyekana kuko la linge sale se lave en famille. Kandi noneho novuga ngo iki ubutumwa jewe mfise abo bose bagomba kumbaza ivya opposition n'ibiki uwo ari we wese numvise yuko binkoze ku mutima ababaye canke yavuze ikintu ndasoboka nkamubwira nk'umuvyeyi. Rero utekane kaneza Diane, nta na rimwe nzoreka kwitaba mbonye uwubabaye mbonye uwutase n'uwundi nzomubwira ndamwongorere canke urazi abavyeyi barakubita akanywafi batarinze kubivuga canke bakakurya ikinuma canke bakakuraba igitsure ukaca rero wikebuka. Urakoze Di. Murakoze gose. Hari uwitwa Semerera yabajije utubazo tubiri ngira muratwibuka twose. Yabajije ko Sante Gidio mu bihe vyari bigoye yegera abantu bakarondera ingene bo ati mbega hoba hariho abariko baragira vya negociation. Nagira ndamwishure Semerera ko jewe mu bo bahamagara ko ntari muri opposition nama ngenda mu bintu humanitaire iyo bakoranije ngo tuvuge ingorane dufise kuvyerekeye ivy'impunzi ndagenda i Geneve nkavyumva. Mugabo iyo ari ibintu vy'amanegociation vya dialogue vya politique jewe nibaza ko batampamagara. Iyo Sante Gidio iyo yakoranije inama Sante Gidio iyo yakoranije igiteramo vyerekeye amahoro barantumira. Haba kera naragenda i Milan habaye la journée de la paix. Ndabazi rero aba Sante Gidio mugabo simpora nja kubaza ivya negociation boba bariko barakora sindanabimenya kuko jewe mu bantu bataharanira ibibanza vya politiki. Nababwiye ubutumwa bwanje ingene ni naco gituma natangaye kandi natangajwe n'abandi babashize kuri liste kuko ariko urabaza ati mbega nta kuntu wobegera wewe bakagukura ko uwo ko ntavyemera none vyuko abo bantu nabo nyene bagize kudeta none noja kuvuga ngo ni munkureko mvuze ngo raba neza jewe munkureko jewe sindimwo nuko noba nagirije abo bandi 34 ko bobo bagize kudeta. Gushika ubu je sindavyemera ivyuko bagize kudeta
kandi njyewe sinakubesha abantu baranyegereye barambaza ati none wewe ko twogukurako wo kwandika ikete ugasaba ikigongwe ijya leta hanyuma wewe ugashobora gutandagira muyamba mudakomeye neza wewe urabonye umuvyeyi ata yiyonkora ku bandi jewe ni je nosaba ikigongwe canke nibo bonsaba ikigongwe kandi niyo bonsaba ikigongwe bakavuga ati wewe turabona ko twakurenganije wewe nutahe nuheza nkiyongora ku bandi twaraniye abo bose ba Gilbert abo bose twari kumwe ba Pacifique ba Bob abo bose twari ko turagwanira yuko batohindura ngo dusubire mu njyane ngo batohindura ibyadutumye dusubira hamwe ibyarusha hanyuma jewe nze kuvuga ngo ndatashe kugira ngo mparanire iki ko ndiko ndaharanira hamwe n'abandi uko ata muntu n'umwe bocinyiza canke yohohoterwa sishobora rero niyo bombwira ngo ni ntahe ndi jenyene nibataha n'impunzi gukwega nanje ndi impunzi umunsi bazovuga ati ubu rero turakingiye impunzi zose nizize ubu turisubiyeko bagafungura bijya bibondo vyanje biri mu mabohero ataco vyakoze abo bagiriye nabi bakabasubiza ivyo babatwaye igihugu kikaba ciza kirimwo agateka kazina muntu bakubaha tuzotahana n'abandi kubera iki notaha ndi jenyene kandi twese tubabaye turi mu rugamba rumwe noba mpemutse nkahemukira Imana nkahemukira ibatisimu ryanje birambuza kuko iminsi yose bafunze umwana canke bakica umwana bakica umuntu mu Burundi baravuga ati ze nitwe bababishe kuko dufise humanité imwe mu gifaransa bavuga ati novuga ko c'est une part de notre humanité qui se meurt igihe cyose umuntu apfuye cane cane aho nataye uruzogi bishe umuntu na jewe baba banyishe kuko twari dusangiye ubwo buntu ego Pacifique nahazwe sinzi ko ari utubazo baba babatumbereye ko canke ari cyo mushobora kunganira imbere yuko mugenzanje Alice yakira umugwi w'ibibazo ugira kabiri. nta kibazo mbona nyene batumbereje kuri jewe nyene niko Pamela yagize ati yadusavye ko twomuha uko twibaza Uburundi bwomera bukize indoto dufise kuri bwo kenshi ntikigoye kukibona icahagurukije umuntu nico ufatira ko kugira ubone indoto afise Magi Mukanya ariko aravuga wumva ko indoto yiwe irahuye n'ibyo akora ati igihugu abana bose b'u Burundi atakibahama babayeho bidegembya borohe twebwe muri Fokode dutangura hari ikiganiro nigeze gukora cavuga ku ivuka rya Fokode hari muri kaminuza y'u Burundi turi muri kaminuza abahutu n'abatutsi barabana y'ingwe nahinjiye inyuma y'ubwicanyi bwari bwabaye 1995 ndahinjira 1998 ubona abantu nyene ko batandukanije gose uca usanga indoto yiwanje iza kuba Uburundi buri réconcilié Uburundi abarundi bose ari abana b'u Burundi ndakunda gushimika cyane kuri Burundi bwacu kujya tuyiririmba kenshi igihugu twese turi abana b'u Burundi twamye dufise intwaro mu bihe bitandukanye zivuga ko hariho bamwe ari abarundi abandi ni inyanka Burundi n'abansi b'u Burundi hama hariho bamwe ari abarundi n'abandi atari abarundi uravye intwaro ziba zihari ndipfuza ko umunsi umwe haba umunsi abarundi bavuga bati ashi tugiye twaronka bigiye vyabaho mu mateka y'igihugu aho habaho intwari ifata ko abana b'u Burundi bose ari abarundi co kimwe ku rugero rungana bafise uburenganzira bungana niyo ndoto novuga yanje nyamukuru ku buryo iyo umurundi wese azoba ari hanze
azoba ati ndafise leta ingwanira naho nogira n'ikibazo hanze iraza kungwanira kuko irazi ko twese turabarundi. Je iwanje icambere nico. Ica kabiri ni igihugu umurundi wese afisemwo uburenganzira kumparanira agateka kazina muntu, gipfuza igihugu gifise ubutungane bwigenga bwubahiriza abarundi bose. Fokode mu bikindi kintu igwanira nuko dushikira iterambere Burundi buteye imbere. Mbajije uti ikintu nkumbuye mu Burundi noshika nkora, nibaza ko ku mpunzi, impunzi ikintu cya mbere ibura ni giki. Impunzi irashobora kuba hanze ikaba ibayeho ubuzima, umuntu arafise ahaba, umuntu arafise ibyo afungura, umuntu ararungika abana ku ishure, urashobora gusanga ibintu bikuru bikuru umuntu ashobora gukenera bamwe babifise, hariho abandi mu mpunzi batabifise. Urashobora gusanga ivyo ufashe umwe ugasanga hariho uwubifise. Mugabo twese ikiguma kibuze nuko kumva igihugu cyawe. Ari naho ejo abantu umuntu yobarekura ati ubu murarekuriwe njyane zose ziraheze uje ntawe umufata, usanga botaha boba bake. Ugasanga hariho abamaze gushika bagira bati jewe ubu naramaze gushika ngaha, ariko akabazi ko afise igihugu, akabazi ko Burundi hashakiye hose ashobora kubujamwo akongera agasohoka atankomanzi. Rero inyota ya mbere twese dufise nk'impunzi no gusubira kumva igihugu cyacu tugifise, kumva ko ufise igihugu cyawe koko. Rero nyota no kumva ninjiye mu Burundi nkumva atabwoba ndabufisemwo, mvuga nti ndi mu gihugu canje. Inkumbu umuntu agira iyo myaka 10 iraheze, mu miryango yanje ntababona, kumva abana bavuka mu muryango ugasanga ntabuzi, ukumva nyine ukumva mu muryango hasigaye hariho abantu umenga n'abanyamahanga atazi na gatoyi kandi ari inshuti zawe zo hafi. Umuntu aripfuza gusubira kubona bamwe bakorana muri societe civile abo twari kumwe. Hari byinshi, ni byinshi. Muri rusange umuntu yavuga mu iryo jambo rimwe nyine ati nkumbuye igihugu canje, kumva ndi mu gihugu canje. Hanyuma novuga gato ku kibazo cyo kwasemerera, uko Magi acishuye niko nanje numva vyegeranye, ariko nari kucishura hamwajije ati mbega ntiwosaba wewe woba waragerageje ukabwira leta uti kumbure jewe mwaranyihenze ko raba mumbabarire. Ko bari kwihenda hamwe ho bari umuntu avyibaza gutyo, irya leta ntabwo yamwihenzeko, kuko uravye kumbure iyo ariko aravuga urwo rutonde umuntu atabanje kururaba arashobora kwibaza bene uko nyine uti nkeka hariho bamwe vyari vyo n'abandi bitari vyo. Urwo rutonde abo bantu bakiriwe izo manza, urwo rubanza manze ndaruvuge n'urubanza rufatanya abantu 34 bakaducira urubanza twese rumwe, batwagiriza icyaha kimwe twese. Ntibavuga ngo Pacifique yarakoze iki, ngo Bob Rugurika nawe yagize iki, Leonidas Hatungimana yakoze gutya, Gilbert niyo nkuru yagize iki, abamenyesha makuru kwisanganiro naka ntabwo urwo rubanza ntiruvuga umwe wese ngo ruvuge ngo naka yarakoze iki. Twese badufatira mu kivunga kimwe, ibitabaho mu butungane. Ubundi mu butungane bateza kuvuga icyaha umuntu yakoze icyo ari cyo, bakagitomora ingene yagiye aragikora, abo bagikoranye, imyanya yabikoreyemwo, ubundi niko urubanza rucibwa. Twebwe 34 twese n'ikintu kimwe, nk'uko abantu bovyuka bagakora ikintu kimwe ku isaha imwe ku munota umwe, ibintu bitabaho. Bakaca rero badushira ko igihano kimeze guta. Ubwa mbere bavuze ko baduciriye gupfunga ubuzima bwose, iyo perpetuité. Ubwa kabiri bavuga ko bafashe amatungo yacu yose. Ubwa gatatu bavuga yuko tudafise uruhusha rwo kuronka akazi na kamwe mu Burundi, kaba ka leta kaba akazi sociale, ibintu umuntu wenyene yo kwikorera. Ntidufise uburenganzira bwo gukora ikintu na kimwe mu Burundi twebwe. Ni nk'uko baba bavuze ko tutakira abarundi, tutakiharurwa no mu bantu ngira mu Burundi, kuko ntiturekuriwe ikintu na kimwe ku butaka bw'u Burundi. Uravye urwo rubanza, nta rubanza na rumwe nayo bigene soma ruvuga ibihano bimeze gutyo, ko umuntu atakintu na kimwe arekuriwe mu gihugu ciwe. Niko urwo rubanza ruvuga. Abo bantu barimwo abahanira agateka kazina muntu, nk'uko kwa Magi, ku kwanje, perezida wa FOSC Vital Nshimirimana, ugasangamwo nka Maître Dieudonné Bashiraho ishize, abaza kumva unzoba ntavuze ariko umva ni benshi muri bajya barongoye amashirahamwe yigenga, Maître Aromere Niyongere. Hanyuma hakabamwe abamenyesha makuru, umuyobozi wa Europe ya Bob Rugurika,
ukaca usanga umuyobozi wa televiziyo Renaissance Innocent Muhozi, ukaca ufata nko muri televiziyo muri Isanganiro usanga ari umumenyeshamakuru Patrick ukaca usanga Mitabaro umuyobozi wa televiziyo Renaissance Innocent Muhozi, ukaca ufata nko muri televiziyo muri sinzi Isanganiro umuntu yuguruye usanga mikoro ndiko ari ndiyumva kumbure ko umumenyeshamakuru ngira Patrick magi barankitse sinzi ko ukaca usanga mwokugara gato Mitabaro mikro televiziyo Renaissance Innocent Muhozi, ukaca ufata nko muri magi barankitse nimba muri ko televiziyo muri muratwumva mwokugara mikro gato Isanganiro sinzi umuntu usanga yuguruye ari mikoro ndiko ndiyumva kumbure ko umumenyeshamakuru ngira Patrick magi barankitse sinzi ko ukaca usanga mwokugara gato Mitabaro mikro televiziyo Renaissance Innocent Muhozi, ukaca ufata nko muri magi barankitse nimba muri ko muratwumva sinzi Pacifique ko mwobandanya ngira twamufashije ego kugara mikro ego okay mhm nariko ndatanga ubwo burorero hari abamenyeshamakuru navuze nka Patrick Mitabaro, hariho muri RPA Gilbert niyo nkuru, kuri Bonesha hariho uwundi Patrick Nduwimana, mu Isanganiro nyene hariho rya mukenyezi izina ryanse kuza, ariko abamenyeshamakuru Anani Yuhire, hariho n'uwundi mumenyeshamakuru Arcade wo mu Isanganiro nyene, ukaca uja Havyarimana Arcade Havyarimana, ukaca uja ku banyapolitike bakuru b'imigambwe nka Alexis Nduhije, Mugwengezo Chovino, Yohani Minani, ugafata nka umuntu nka Leonidas Hatungimana n'abandi, hakaba n'uwundi mugwi w'abasirikare nka General Gaciyubwenge, nka General Godefroid Niyombare, n'abandi n'umurongo utari muko, hariho nabo ntazi ntigeze naho twohura ntomumenya ngo ubu niwe naka dusangiye dossier twitwa ko twakoraniye hamwe mu gutembagaza ubutegetsi. Harimo abantu ntari bigere mbona tutigeze tunavugana, haba mu Burundi haba mu buhungiro, atahanu namwe tuzinanye. Hariho benshi usanga umuntu asangiye dossier n'abantu atigeze abona atanamwe abazi, nuko ubwo rubanza rumeze batatubwiye ngo yakoze iki, ngo uyu nawe ngo yakoze iki. Rero uci uvuga uti ikindi novuga, imbere yuko tugera kuri urwo rutonde rwa 34, imbere rwari runini twararenga 50, hanyuma hatanguye kuba bya biganiro vya Mukapa vy'Arusha, bararugabanya, baravuga ati kugira hagira abantu bashobora kwitaba ibiganiro reka tugabanye rwa rutonde, rurava muri 50 n'ibindi ruraja kuri 34, bisigura ko guhera ku ntango abo bantu vy'ukuri ataco bafise babagiriza, ni ibintu leta ishobora gukinisha hamwe ivuga iti uyu ndamushizeko uyu ndamukuyemwo, atansiguro nimwe itanzwe ingene uyu yagiyeko ingene uyu avuyeko. Ico kikaba ikindi. Hanyuma rero uravye abo bantu ahanini nuko leta yigira iti ntegerezwa kwerekana ko hariho abantu twankana, hari abantu ntakeneye gusubira kubona, hari abantu ntegerezwa gutoteza, nayo ubundi ntiwoshobora kuzana ingene bubuza n'amagingo yagiye kugira kudeta yahe. Jewe naja kugira kudeta gute n'abasirikare, uza kuvuga Gilbert niyo nkuru ngo yari muri kudeta y'abasirikare gute, ko ubundi kudeta ikorwa nyene n'abasirikare, kandi abasirikare biyerekanye, bavuze, bavyemanze, abari babikoze. Umuntu aza kuzanamwo abo basivile gute? Hariho nk'akarero gatoyi nk'umuntu nibuka yigeze kuturondera, hariho umusirikare umwe muri abo yari n'umutegetsi, yigeze ku umunsi umwe yatumye abantu ngo arakeneye ngo jewe na Magi ko hari ikintu ashaka kuduhanuza, yari umutegetsi. Ni uwo mwanya ugeze wo kuduhanuza yaciye azinya amatelefone, ntitwamutoye ahantu na hamwe, uwo muntu ariho. Ariko nkaca nsanga kuri hariho ikintu urubanza badushize ko twese ngo turasangiye idosiye, nk'ico ni ikintu nzi, ariko ntibikeneye ko ndenda kugitomora ngaha, ariko nk'ico ni ikintu cyabaye. Rero nta na hamwe abo bantu uwo mugwi uri muri iyo kudeta, n'abitwa ko bayikoze, abavuga ko batangaje ko bayikoze, dufate nka General Niyombare, wumva uyo yaravuze ku radio aremeza ati turakuyeho ubutegetsi bwa Nkurunziza, n'abandi basirikare nabo nyene ugiye kuciga neza ico kibazo cyabo. Iyo kudeta ingene numvise bayivuga ni kudeta itangaje, n'abantu bagira kudeta bakavuga ko ntibavuge ko bahagaritse ibwirizwa shingiro. Ubundi umuntu akoze kudeta ahagarika ibwirizwa shingiro, wumvirije n'abantu bavuga ko bahagaritse burya bwicanyi Nkurunziza ariko arakora ko bari mu myerekano, warumva ko ari cyo kintu cya mbere kibazanye, agira bati ibi bintu kano kajegare kateye mu gihugu nigahagarare.
uwakoze kudeta by'ukuri ni Petero Nkurunziza. Petero Nkurunziza yihaye guhonyora ibwirizwa shingiro, hanyuma akaca agira ati n'abariko barambwira ko ivyo nkoze bitari vyo ndabica. Kudeta niyo. None umuntu umusirikare avuze ati ndubaha ibwirizwa shingiro, mugabo bino bintu sishobora kwemera ko umuntu naho ari umukuru w'igihugu abandanya yica abanyagihugu ku burenganzira bwabo, ivyo je sindavyita kudeta. Rero wobwira umuntu umwe muri twebwe ngo genda wewe usabe ikigongwe urabe ko bokweza bakakugira mwiza, wewe nturi nka naka ntari nkande, ce mbona byose arico kimwe. Umuntu vy'ukuri yoba atatahuye iyo ntwaro uko ikoze, si intwaro ibikora itabizi, irazi ikiriko irakora, irazi igituma yanka abo bantu, irazi igituma idakeneye ko basubira kubaho ngo bagire ijambo mu gihugu. Wowe vyihenda ko ivyo yoba ariko yihenda ku bindi bintu binini cyane. murakoze cyane. Alice ngira mwo kwakira umugwi ugira kabiri. ego menjiberi jewe mushobora kubona hariho uwitwa Didi Aline Hagirimana, sinzi ko ariko aratwumva yo kugurura mikro yiwe akabaza akabazo kiwe canke agashikiriza intererano yiwe. Ego ndiko ndabumva Ego neza, mwiriwe. muranyumva mwiriwe Ego turabumva. nashaka ubwa mbere na mbere gushimira Focode ku biganiro mwama mukora kenshi kandi vyubaka bitwigisha ibintu vyinshi kandi vyubaka cane gose muri communauté y'abarundi. Narifise utubazo tubiri. Akabazo ka mbere ni aka Marguerite Barankize, nashaka kumubaza film Fearless Journey izodushikira ryari muri Amerique du Nord. Turashaka kuyibona, turakeneye kuyibona, sinzi ko yoza mu festival, muri festival za Canada zihora ziba canke muri Etats-Unis ahandi. Ikibazo ca kabiri naco ni Marguerite Barankize na Pacifique mu kanya. Marguerite ndamuzi, ndamaze kumubona mu bihe bitoroshe, bihe bigoye vy'ingwara canke yabuze umwana resama, umwana yareze Goreti mu bihe bitoroshe cyane, ariko nkamubona mu mwanya mutoya akaba yamaze kugira ingufu n'ivyizero birengeje, agapasaho solution yo kwidoga canke kugira ibindi. À part y'ama conversation yawe na Saint Joseph n'ibisabisho, je nshaka kumenya izo nguvu, iyo force au-delà du naturel iri vraiment rare, iyo muyikura twinspire natwe tugerageze ko twoshobora gukora ibintu vyiza kurusha ivyo dusanzwe dukora. Hama Pacifique na wene muri mu minsi iheze no muri iyi minsi ndabona abantu bamuprovoka mu ma emission space, ibintu bitagira umutwe n'amaguru. Jewe que je juge ko bitagira umutwe n'amaguru, na wene ndabona ko afise iyo force au-delà du naturel iri rare umusanzwe mu communauté yacu. Abandi baratwagwa bagatukana, ariko we warabapoze akishura neza, n'uwamubwiye nabi akamuvugisha neza cane, akanamubwira ati ahubwo wantoreye inyishu resama ntavyumvise, sinuka emission neza yariyo. Nashaka kumenya na Pacifique izo nguvu, ubwo rukundo d'abord, kubona urukundo ufitiye igihugu n'abarundi, izo nguvu muzikura hehe mwe na Marguerite Barankize? Murakoze. Murakoze cyane Madame Hagirimana. Uwundi mbona ni Ntunzwe n'Imana Omer. Ntunzwe n'Imana Omer, mwa muriko muratwumva mwakugura akamiko kanyu mukashikiriza iciyumviro canyu canke ikibazo canyu. Sinzi ko muriko muratwumva. Ego ndabumva cane. Ntanguye murakoze Alice kumpa ijambo. Ntanguye gushimira abatumire Marguerite Barankize na Pacifique, kandi ni ivy'agaciro kuba dufite abantu bashobora gutunganya ibiganiro nk'ibi, na cane cane tukumviriza abantu novuga ko baba bari imbere yacu batubera akarorero muri kazoza, niko nobivuga. Ibintu mfise ni bibiri, kimwe n'intererano, ikindi n'akabazo gatoya, niko novyita. Intererano mfise, nkunda cane Magi ikintu yamashira imbere, arico novuga yuko ari iyo marangamutima yiwe mu gukunda Imana kandi akizera ko Imana imuha inkomezi. Ico kintu ndagikunda cane. Burya Imana nasanze rero
mu vy'Imana tugenda mw'ishure nta karamu nta kaye dutondana mugabo turiga. Ndavyiyumvirako cane kuko hari ibibazo vyanciyeko sanga nta kaye nta karamu nari mfise kandi nta n'uwutabara. Rero Magi nawe yahagaze muri vyinshi gushika n'uno musi, ariyo mpamvu avuga ati nubwo vyogenda gute ntibazimya itara ry'umuntu aba ari mu kuri. Hanyuma ikindi ni ikintu duhuriyeko na Magi novuga kuri Pacifique, sinibuka ikiganiro ico arico ariko yarigeze kuvuga ikintu kimwe yuko faiblesse yiwe urumva intege nke ziwe koba ari ukwizera. Ni ikintu duhuriyeko nanje nama niyumvira nkavuga nti oya ndihenda nizera cane mu bintu bidashoboka. Kuko nibuka ngeze muri kaminuza y'u Burundi narakunda kuganira n'abagenzanje abanyeshuri mvuze nk'ikintu bamwe barakunda kumbarira ngo wiyumvira ibintu bitabahomera. Mpunze mva mu Burundi ngeze mu ikambi y'impunzi muri Kenya naricarana nabo tungana tukavuga ibintu bakambwira ati wiyumvira ibintu bitagira inyishu. Ndetse rero n'uno musi ico kintu kiri kuri jewe n'abagenzi fise n'uno musi barambwira ngo niyumvira ibintu bitabaho bitagira inyishu. Ariko nkuko Magi na Pacifique bama muri ico cizere nanje kabisa novuga nti ndi nyuma yabo kandi n'akarorero kuri jewe bo n'akarorero kuri jewe. Icizere kuri jewe uno musi nuko twoja hamwe umwe wese yogira ukwizera hanyuma agakora ico yumva ahamagariwe. Kuko ndemeza neza yuko Imana ifasha umuntu mu vyifuzo bihuye n'ivyo Imana ishaka. Kuko burya turiyumvira kesho uricara ukiyumvira ukaba uriko uragenda mw'ibarabara ukiyumvira, ariko bijya vyiyumviro navyo bifite aho bikomoka. Kuko ndakunda kabisa Magi ukuntu ashimikira ku Mana koko irashoboye, kuko yaranyigishije Imana nkashima cane nkishimira cane nuko Magi nawe nama numva bisigura kuko yaciye muri vyinshi nawe. Nubwo noba naraciye mu bindi nanje nkiga nkatahura Imana, nawe ndazi ko yaciye muri vyinshi ndacari muto kuri we, ivyo yaciyemwo bisumba nibaza ivyo jewe noba naraciyemwo. Ikintu kimwe twokora ni nk'intererano nkuko Magi yabivuze, umwe wese kuko Dawudi yaragiye ntawe bajanye, yari afise ibuye rimwe gusa mugabo aratsinda. Rero umwe wese uko yiyumvira uko agenda ntazobura muri iyo nzira uko yiyumvira ibintu ahahurira n'uwundi akavuga ikintu gishobora gukora ku mutima wundi muntu, ndetse n'abariko barakora ivyo bagahinduka. Ego. Ikindi naco Magi yavuze ati isenene bazikubise mu mavuta zitangura kuryana. Sishatse kuvuga imvugo yo gushoza canke yo kugira nariyumviye ijambo rimwe mbere, nibuka imvugo muhisi Petero Nkurunziza yakunze gukoresha ngo bazohera nk'ifu y'imijira. Ariko mu nyuma narasubije ubwenge inyuma ndavuga nti kumbe yararivuze nawe riramukorako rirabakorako. Kuko novuga ko uno musi nubwo tutabizi neza, tutazi imitima yabo, tutazi hagati yabo, nta mahoro bafise kabisa. Ico ni cizere rero ni hamwe tubona ibintu biba ata kuboko washizemwo, mugabo ukaba wanavuze n'ijambo wavuze rikagira impact ku kintu runaka. Ni naho hari cizere cuno musi kuri jewe no kwizeza n'abandi. Uko biri kose ikibazo ntuze yabajije sinzi uwabajije ikibazo yavuze ati ese ikintu ukumbuye mu Burundi ni iki? Ndakumbuye kubona Uburundi nanje imyaka 10 iraheze, mbere nobacishirizamwo nk'inkuru nakumbuye kubona amazi, sinzi ko abantu bakuriye mu mitumba mu gihugu hagati uri kuranywa y'amazi ya hariya mw'isoko, ukuntu nta frigo abakeneye ntaki mugabo ukayanywa ukumva konje ameze neza. Numvise ndabikumbuye, nkumbuye Uburundi nanje mbere nkuko yabivuze. Rero murakoze cyane.